Notera akamo cane abenegihugu bose en général, notera akamo kandi ku buryo bw'umwihariko abakenyezi, notera akamo kandi ku buryo bw'umwihariko kandi abahuza bo ku mitumba kuko aribo ayo matatu basigaye bayatatura, eka n'abari mu migwi itandukanye. Inshuti namwe bagenzi ba Mabayi Media TV, reka dusubire tubaramutse tubifuriza ibihe byiza, mwiriwe mwaramutse bivanye na mwese aherereye. Niya televiziyo yacu ariyo gwanyu isanzwe ikorera ku buhinga bwa none aribwo YouTube. Tuba dusanzwe dukorera muri komine ya Mabayi, ariko uno musi twatereye turi ku mugwa w'intara ya Cibitoke. Uko muriko muratubona turi kumwe n'umushitsi kuri Mabayi Media TV. Imbere ya byose reka tubanze tumuramutse. Turabaramukije. Mwaramutse neza. Byo kunda kumwidondo abariko barakurikirana Mabayi Media TV. Yego cane, nitwa Claudine Nduwayezu, ndi umushingwamanza, no kuvuga umuavoka nk'uko benshi babimenyereye. Nkaba ndi mu rwego rw'abashingwamanza b'i Gitega, begamiye sentare nkuru isubiramwo ya Gitega. Ndabivuze uko kuko hariho urundi rwego rw'abashingwamanza rwegamiye sentare nkuru isubiramwo ya Bujumbura. Twabonye ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, mbega mugenzwa n'ameza? Yego cane, no musi twaje ngaha mu Cibitoke tugenzwa n'ameza, twaje mu ntumbero y'umugambi usanzwe uri kurangurirwa muri baro y'Igitega. Uwo mugambi ukaba witwa Amélioration de l'accès à la terre de la femme burundaise. Mu Kirundi uwo mugambi novuga ko ari kugerageza kumenyekanisha uburenganzira ku matongo bw'abakenyezi. Akenshi ntivyari binamenyerewe rwose ko abakenyezi baba bafise uburenganzira kw'itongo. Nk'uko mubizi mu migenzo y'Ikirundi, umukobwa akuriye agiye, iyo atagiye kubaka naho aba ari kw'itongo ry'umuryango ryo kwa se na sekuru. Iyo agiye kubaka naho aba agiye kwa sebukwe, itongo ni iry'umugabo wewe, ico akora ararikorera gusa, ariko hageze ikindi kintu kijanye no kurigurisha, kurigaba canke kurikotesha, ivyo vyose muri kahise vyahora bikora abagabo gusa. Uwo mugambi baro y'Igitega ifashwe mu mugongo n'ishirahamwe Cordaid, kandi iryo shirahamwe rifashe mu mugongo urunani rw'amashirahamwe ane ariyo baro y'Igitega, ikigo c'ubutungane n'amahoro CJP, aho ishirahamwe ry'abatwa Uniproba, n'ishirahamwe ryitwa APDH rijejwe baryita ko ari ishirahamwe ntunganyamatongo. Mbega hino ko twababonye ahantu hari abantu benshi, mwari mu biki? Harya mu dusanze twari mu nama yo gutegura ihimiriza rigamije gutanga inyigisho ku matati y'amatongo n'ingene yotorerwa umuti biciye mu butungane ata gucisha mu ngimba. Rero harya twari kumwe n'abarongoye abandi mu migwi itandukanye mu gihugu hagati, ku mitumba, ku mazone, babita baridere communautaire mu kirimi c'ikinyamazuru. Twari twatumiye abaserukira intwaro, ni ukuvuga abaserukira buramatari, abaserukira abasitanteri. Uwo mugambi ukorera muri Mabayi na Buganda. Administration rero niho yari iri. Hariho kandi n'abaserukira ubutungane, abakuru b'amasentare y'intango mwababonye, sentare y'intango ya Mabayi na sentare ya Buganda. Mwabonye kandi ko hariho n'abaserukira birya bigo vy'iterambere n'imibano mu makomine ya Mabayi na Buganda.
twatumiye imigwi itandukanye, amashirahamwe y'abakenyezi atandukanye ari muri ayo makomine abiri, amashirahamwe y'urwaruka, amashirahamwe y'abamugaye, amashirahamwe y'abahungutse, hariho n'iyindi migwi nk'abaserukira amashengero atandukanye ari muri izi komine zibiri. Abo bose twari twabakoranije kugira twigire hamwe ingene twogira ihimiriza ry'abenegihugu kugira ngo bazoze mu gikorwa twimirije gukora mu ndwi iza kw'itarike 4 z'ukwindwi mu 2023 muri komine Buganda n'itarike 5 z'ukwindwi muri komine Mabayi. Twari twaje kugira tuvugane ingene twotumira benshi bashoboka kugira ngo bazoze kumviriza inyigisho zizotangwa n'urunani rw'abaserukira intwaro, abaserukira ubutungane, abaserukira ivyo bigo vy'iterambere n'imibano, abaserukira abashingwamanza bobo bazi amategeko, kugira ngo bazohurire hamwe batange inyigisho ku vyerekeye uburenganzira ku matongo, ku vyerekeye amatati y'amatongo akunze kuhaba n'ingene boyatorera umuti. Rero kuri iyo misi ibiri itandukanye muri ayo makomine abiri, turifuza ko umwenegihugu wese wo muri Mabayi, wo muri Buganda, eka ndetse n'uwundi wese arengana azoshobora kuhashika, ko yohishikira kugira ngo yumve ico babivugako, yumve ingene amatati y'amatongo akwiye gutaturwa mu ntumbero yo gutunganiriza abarundi bose, mu ntumbero yo kugarukana amahoro mu kibano, amahoro mw'ikomine, amahoro ku bijanye n'imanza zerekeye amatongo. Ego bakunzi ba My Media TV mwaje kuvyumva ko ku munsi wa kabiri itarike 4 z'ukwindwi no ku munsi wa gatatu itarike 5 ukwezi kwindwi nyene, ku itarike 4 azwari ku munsi wa kabiri bazoba bari Buganda, ku itarike 5 azwari ku munsi wa gatatu bazoba bari Mabayi. Mbega izo nyigisho bajya nyene twabonye mwari kumwe muheje kudondagura nibo bazozitanga uko bitunganijwe. Hariho wundi mugwi uzoza gutanga inyigisho, twebwe twabaye baza gutegura akarere, twabaye baza gutegura ingene vyokorwa kugira izo nyigisho zishikire benshi bashoboka. Ego bakozi ba My Media TV ni televiziyo ikora kuri YouTube, banza urabe musi y'iki kiganiro aho handitse s'abonner nimba telefone yawe uri mu Gifaransa, canke subscribe nimba telefone yawe uri mu Congereza, nimba utarabikora cukorako kugira nawe ibiganiro vya My Media TV bizokwame bigushikira byoroshe. Mbega nyakubawa harabo muba mufise umuterakamo basanzwe bakurikirana My Media TV? Notera kamo cane abenegihugu bose en general, notera kamo kandi ku buryo bw'umwihariko abakenyezi, notera kamo kandi ku buryo bw'umwihariko kandi abahuza bo ku mitumba, kuko aribo ayo matatu basigaye bayatatura, eka n'abari mu migwi itandukanye ikunze kwakira abantu babahanura mu bijanye n'amatati yariyo yose abashikiye. Ego murakoze cyane, reka tubashimire cyane gose ku mwanya mwemeye guhereza My Media TV kugira dushobore gukorana iki kiganiro. Murakoze cyane. Namwebwe mukurikirana My Media TV turabashimiye, ahasigaye naho mu kindi kiganiro murakoze.